my love 190 we kirunyibuke data ngeza aho umwasi ashaka simbona imbere simbona inyuma umutima wanje wihebuye mfise ubwoba bw'ubuzima igihe kimbanye kirekire sinzi naho bizoherera umutima wanje wihebuye mfise ubwoba bw'ubuzima mfise ubwoba Sawa. Usho pakira ushitsi ugatwara kushira mushamba. Niyo wawe. Nini vyakwanya vyinshi washatse kupakire. Cyane. Ishuri atabura n'igihe. None je donka. Sa. Komano rianga. Ibyo wavyumvire neza mu kubikora. Canke no ntabwo ngo wabishizemo ese uburenganzira bwo gusoma mu bice y'imbamucitse tugiye kubona nyakari nk'umwana bakuraze amatungo yose nk'ibintu none ukwiye kuyifata uko onye ufate noneho abagabo urazanye mu nzu ugire wirongorere sibyo urongora uzane we ugira ube mariye wemeye kuba mariye ese uburenganzira bwo kwinjiza umuntu uciye nkamusohora uwibaza papa iyari ariko akira gute ibintu uri kurakora ukuzana abagabo ushira mu nzu papa yaruhiye ubwiwe yavuniki ucuzana abandi bagabo bayibemwo batazi umuro papa yagize wibaza ko ariko arabyakira gute ako papa iyo yose nubona ko wiyenze amatungo yawe aratubiye wibaza umuryango uzovyakira gute ibintu by'urukora nubona ko batudutwenga ubwiye dushire umenye y'abatwenze iwe kwanza aho uri kuravugira ivyo kandi gusegera kubaho mu gihe nari kumuzana papa hari ariko ibaze nawe ngiye gupanga fise inzu nk'iyi hama ngiye kuba muri shambuleti ngiye kubayo nkandi keza ibi bintu uri kurakora si byiza kandi uzovye inshuti Kopa kubera ko wankoreye ibintu nk'ibi kuba mu buzima bw'agasuzuguro n'amasuzuguro kubera ko wafashe amatunga yose ukayandika kuri keza raba ubuzima ndimo kubera wewe cyane keza yo bari yakurutse kugira bimvire gukora ibintu nk'ibi Yemaba Negi Yemaba muri hano Odi hano Ema ni wewe? Ego mwana. Mahoro kamwana. Na mahoro cyane. Amahoro impundu. Mugumye. Ego, cyana binabi. Ari twicaye cyane. Ego. Kamwana nje twaguhevye. Ubwo kamwana nje gakobwa ntuziyo nahora. Mugasho. Nasanze hari byinshi muhira bincanga mu mutwe ntashobora gucaruka. Mugabo no munsi ndaciye ikiziko. Ndaciye ikiziriko kubera akantu kambakiye. Kambakiye agakimo. Urabona jewe mvuye mugasho. Urabona ko we ngaha ufise nyoko buko ari we ba mwana.
burya rero kugira ngo mfungwe byavuye kuri nyokobukwe niwe yateranije niwe yateranije n'urya muhungu urya muhungu amubwira yuko atari twe twamuvyaye byose acarabishikira hama mu nyuma biradufunga nivyo byamfunze uravyumva mwana nje gakobwa aha rero kinzanye sikindi mwana wanje ntandagukunda nkwankira umwana urisubire mu ryiyumvire uyu nyokobukwe sinifuza yuko nkobana na wewe gakobwa wanje navyaye nikuriye aha mu nda sindabishaka uravyumva ntandagukunda nkwankira umwana kandi nta gukunda umwana wanka nyina jewe aha rero uno musi nje kugira ngo uze twitahire hariya iwanje kuko uyu mukecuru ivyo akugaburira nashobora kundusha ivyo ateka uwo mukecuru ndakurahiye ntegerezwa kugenda ndakujana ivyo uriko uravuga ndiko ndavyumva ariko naramaze kuja ku mugabo naramaze kugenda kubaga kandi abona ko nibungenze vyo gusubira muhira ndumva bitoshoboka erega ntashe muhira wonyita igisubira muhira iryo zina ryo nshaka kwiga kanatsinda umugabo wanje ntaco dupfa kandi namabuko afata neza ntaco aranyimana umusi wa narimwe kandi ivyo mupfa erega je sinoje ndavyinjiramo mukama ahubwo urambabaje mwana wowe uri n'umugabo ukuye umugabo yaragutaye ni hamwe kuva kera wewe wamye utabona kure yaragutaye n'uwo nyokobukwe nta rukundo mufitaniye nirya mirimo agomba kuguma umunokokera umubera umuja umubera umuboyi umuyaya kiranazira rero nanje no munsi ndanse wiyumvira tugenda tujanye erega mawe izo ndi muri kuravuga ibi byo ndabifungura kandi naho hazova nivyo tuzokwambika umwana azofungura umugabo ntiyantaye yagiye kurondera ubuzima ego bwa mbere yaragiye ntaco yazanye ariko ndizeye ko azoza azanye icaza n'umwana nanje rero kandi nzohatora koyoko nagira warakuze mugabo ntibitangaje wa muti watuma mfungwa nawe baguhaye umwe wo kukubika uzopfa utavuyeyo ubu wewe urizigiye yuko ufise abagabo ubu rero hitamwo kuguma kwa nyokobukwe n'umugabo wawe tutajana kandi arico canzanye nanje ucumbarira neza numva icari ico mfata cumbwira ico mfata we ntuzungagize ubwo rutwesha nawe wisha nyina ubwari ngo yarame shaka umbwiza ukuri uzosubiramwo kwicuza hama rero ikindi ndagusezeye ngiki nuboneye amaguru yanje yahonyeye ngaho no munsi ko wase ko tujana nubwo uzovyara uwo mwuzukuru ntuze wigera untumako ngaho ikirenge ndahonyoye ni ikinyene bumere kuhagaruka ndagapfa ntabyaye abavyara bari niyo bari have ndeko Ariko yumvise isubiye Ese kuguma gikunda cyamanza kugira natugabo nivuga kina bakiri amataburo no kaduka komana Sisi Gohan ariko nani bagiye kubarika umugezano je muko murashasha ubwira nitibira guhera no munsi igihe cyose tuza turi kumwe uzaye ivyo gira n'uyunye n'ivyo reka diwe mbona uravyumva ko je ndi mukuru wawe arivyo ukwiye gukora n'ivyo udakwiye gukora. Okay hama nashaka ndabwire ngo ejo nagiye ku kazi ajya kuri ayo matasha
baranyeretse ukuntu ibintu bikorwa bimaze iminsi biriko biragenda ariko igitangaje nuko nabonye ko tumaze guhomba miliyoni 6 muri uku kwezi konyene kumwe. So barambwiye ko abakozi ubasuzugura ubafata uko ushatse kandi hari n'ibintu bimwe bimwe nk'imivinyo baza barabura irengero mu gihe wowe winjiyemo batazi ukuntu bigenda. Hari n'ibyo utora banabona ariko bakubaza amafaranga ntubishure. Kubw'ivyo twabyize ko n'umugabo wanje twabonye ko ushobora kubura bangiye gato ugahagarika gukora hama umugabo wanje akaba ari uba umugera waho kugira ngo ko ushobora kugarukana amafaranga tumaze gutakaza. Nukuvuga ngo iki? Umugabo wawe agende guhagarikira iriya alimentation atazi ingene ryarondewe atazi uburepe pe yagize kugira iriya alimentation ibe kujyanye aca agenda kwijara je n'icare ngamuze. Ego kwe nimba warozwe burya buri kugiye kwezi urumva bukora neza Ruvyogo none wewe Ruvyogo haba mu gitondo saa 6 ku mugoroba uguma wewe gusa wibereye muri swing gusa none nanyoye nobaho gute jora amazi yanjye ni inzoga ivyo kurya ni inzoga nta kindi cyane biswagiye bujumbura none byagenze gutushinga kashanda kubwira ibujumbura je naronse akazi mu bosom ari umupastori arambwiye je nshaka ndaguha akazi ariko icyo nzokubuza ni inzoga gusa ndambwira sha icyo ni kibazo gito koranyumva ubwa mbere ndihangana incho ku munsi wa kabiri ku munsi wa gatatu wa kane biranye ndinyavya gato ndagenda ndanywa koranyumva aje arambe uno munsi we anyore kurumva cyamvuga ati pumbafu muriri nduwe pumbafu aho rero waruvuze igiswa narizi ko mvuze ni sawa ijoro ryiza mu gitondo yaciye ambwira fata twiwa ugende mana yanje we dusenga tutabona we basi ndaheza ndiko ndidodomba nkasikorose mbona n'umukobwa umwe keza mwarabonanye yo twarabonanye arambwira none we ashitse no gyanda mbyo ino kuva kera kuri Samson je narino kurumva arambwiye ngo basi mu rupango ndengera mu rupango nzi ashaka kumakazi shana nasanze mukuru wiwe umukobwa nishabebe arambwira uno nakaze twomwa iyi mboregwa baranyirukana n'impamvu nigarukiye ino ariko muri iyi minsi 2 minsi 3 shaka kandi kumanuka uko vyo babiri kose na uburenganzira nabo ufise bwo gutwara umugabo wa kukazi ngo jewe nze nicare nkahanga igihe imatation ndayifise ku burenganzira nuko ndumwana wa papa jewe sisi icyo sigisaba ndiko ndagusaba kandi sinama ndiko ndakugisha ni itegeko natanze ubaho kweli kandi nimba ibintu itunga ryonje nje ntegeza kugenda nangaje umukozi shaka nkakuramo washatse ariko papa nabijokotse ndiko ndasuguzurwa imbere y'umuntu yakuriye hariya mu bitoki akeze agende kugarama muri alimentation po yarondeje ariko mufasha ukareka kumena ugwa mu mwana wanje. Okay sawa basi nimba biruko aragenda kore basi jewe nakaza kanzo cyakora wow umbajije ikibazo shinze yenze kuba ndi wewe simba niwe natamukaza amajago menshi banaki kubajije mbere ushakinisho kandi ndagwa byinshi urabona ko buri hari ibintu byinshi nshobora gukora kandi vuba cyane nshobora gukora tubiga kugira ngo ufashe kurera umwana kandi uretse neza ko umuntu abyara ashaka umuntu amwitaho umwana hari ibintu byinshi yonona nk'impunzu nabyo dushobora kuzuraza neza iyo warogewe usubire bakurogora nimba yaraguhamvye yakuhamvye ubona umubwira agende akuzure akujana usubire kugira ubwenge bw'abatsinda jewe sente hakubinuka
nimba unaniwe n'akazi urashobora kujya kurondera akandi kazi ahandi aho kuba mwabona ubuzima iyi nzu noyivamo nkakubise nta kibazo n'ubundi nzoba wijyanye kuko si nzoba ndakwirukanye ntabyo nibaze bataka b'inzoba afise bereka kwimena umutwe uraza umwana wanje rabaciye areka gukina kubera iki wamugwanya nta na kimwe abaye mugwanya n'ibintu cyane gusa urazi nawe wese akazoba uri kurakora niho zoba zijya gusoma be urukundo nkunda sinoronka uruvuga ndashima Imana cyane yadukunjije ndumva nakorera ibi nuko tubijya kuririmba isi yose Wendo wa mutima ninajua nakupenda, wewe ndiye kipaji changu, wewe ndiye furaha yangu, kiligusa nalegea baby nalegea, una macho ya gorori baby ya gorori. Ibujumbura Ruvyogo sa Ruvyogo sa nukuri iryo zina baguhaye uri ntuka amazina bari kukwita kabetero urazi gituma urabubuza akazi kubera inzoga erega nawe wogende bujuma tazuraheba ntacyo bizokumarira gerageza basusubireyo wamaze kuziheba inzoga je sinzoziheba maso inzoga mituno inzoga je nayo inzoga je naronse inzoga mu mabere ya mama narimwe inzoga n'impamvu inzoga je noziheba umva rero mu majambo make wose inzoga ego ucukura wibonera akayoga yo tout simplement poe toni gifaransa ni kirundi erega wewe wacamutse hariya hero akoni keza yakamba mwe gusa ndaguhanura uzomanuke ariko uzo wisubira kuyihanura urabe ico uzogenda nda mu Giswahili bavuga chance ya pili waramenya Giswahili ego chance ya pili nzogenda ariko inzoga sinzoheba kubera nta muduga wogenda atagitoro ufise igitoro giheze ucyo hagarara sawa nk'igiti naje mbuzi inzoga noca magarara nk'igiti Ruvyogo nyumviriza nukuri genda uraba mahigwe yawe agira kabiri ariko rero batuzora naho byakone guheba uzugabanye basi kandi numva abana bose abahungu bose banga ku gatumba bose ko bagira Bujumbura wego mangaba zo guhaba wone wo musigiti oya jewe hari bitonye mitera sare no inzirino hacyo hose hararengana sa naringiye ino iyo oya cangane harengana sa urakoze maso waduraza kubonana uraza we Ruvyogo barakubesheye usange hajya kwa Yeronimu sawa nta kibazo ndagusangaye sawa wewe bari kukwita kabetero umwunzukuru wa gatuku sana kibazo twari tuyaze byinshi mugabo nanje inkumbu zari nyinshi cyane nukuri narinda gukumbuka mutazi nanje kandi rero aha nanje nakurose nagushaka nakwifuza gose ndagufitiye ubutumwa nibyo yego mve ndaryoherwa nari ndagufitiye ubutumwa bwa ndarurinze yego ntawuzi ndamuzi ndareka kumenya gute ahubwo ntese ba mwana wawe jewe narubwo butumwa nanako tutaherukana vuba yarantumye ngo aragusavye ashimitse ngo umwana wiwe umuhereze umurungike agendiwe byongera ngo uravyumva nibwo butumwa yantumye urada twaganiriye byinshi mugabo ubwo butumwa ndabugushikirije ariko gamana we harabaho ibigugu by'abagore kweri mfata umukazana wanje ntacyo turiko turafa umugabo we ntiyamwanse hama nce ndamufata marimari no kwa nyina ngo pa gusubira muhira none ko yabivuze hanyuma rero jewe by'ukuri uko niko yantumye yuko akeneye umwana wiwe ko mumushikiriza ico uracumva neza nibwo butumwa yantumye ndabugushikiriza none Imana irampaye turahuye ndabigushikirije mana je nukuri ku Imana ndarurinze naco dufa nawe nta n'umunsi n'umwe turavugana nabi nta kuntu nofata umukazana wanje mbona ko tubanye neza atangorane nimwe kandi urabona ko yibungenze
ndindiriye ko yibaruka hama ibyo nabyo ariko aravuga byo kumumukazana je mbona bidashoboka genda umubwira ati yavuze ati ntibishoboka kuko sije namuzanye hajya yazanywe n'umuhungu wanje kandi ikindi naco je n'umukazana wanje ntaco dupfa nuwo ndarurinze nyene je dufiki nawe ehe ndakwereke jewe mukuntuma yambwiye yuko vyose ariwe vyavuyeko wowe nyene nyina wiwe ubwa mbere umuhungu wiwawe sihari umwana wiwe ngo ari mu nzu ya wenyene hanyuma vyose kugira ngo aje mu gasho vyose ngo vyavuye kuri wewe wahera ku wa mbere ugenda urandagaza umwandagaza ibitari ivyo gushika ku munsi wa mbere wundi none avuze yuko akeneye umwana wiwe yambariye yuko ari wamuteranije n'umuhungu wiwe bituma bagwana barashwana aja mu gasho none rero nta kuntu yogumi wawe nta ndagukunda nka kwankira umwana akeneye umwana wiwe utabaranye umurungike aruko nta mwana ndiko ndamuha narinzi ko ari ibindi arivyo je navugishije ukuri n'ukuri ukuri niko navugishije kandi rero urya mukobwa wiwe yarongowe na binwa wanje nta burenganzira je mfise bwo kumutanga niyamukenera arindire binwa niyava ibujumbura azoza mu musa emi nanje ngiye kumushikiriza ubwo butumwa umpaye mugabo ndazi ko atavyakira neza ahubwo nzoja kumuramutsa tuce tubivugana kuko n'ubundi narariteguye yo uganda muri ko kwanda rurinze emi hocu wambaye ha uzoba wiroshe nukuri ndakubwiye yuko avuga yuko aho woca yoturira aranyikugura rero ntuzokubakwe no mu rugo rwiwe aranyikugura cyane arakwikugura nyene kuko avuga yuko byose ariwe vyavuye biramusha yemwe jewe nanje ubutumwa mbariye je nzomushikiriza nta ngorane ego genda amahoro rero genda bandani nakagaruka va mu ibarabara rega ntibakugonge nabibona wowe nugira ubwoba we tugende taximotari ni sawa mabuja akazi je nzogakora nzogakora nongere kandi ndagakora kubera tugende akadi nzogakora jewe wawe ruko nyene topima jakazi nagakora kwe gute topima jakazi nagakora naona borego akazi wakandi uzonezegwa ubabayo n'amabuja kotel ni atare gusa ni sawa yena akazi ndakwizeye ni sawa mabuja tire je nangura akazi Yusu mwirukana jewe Ndegiye mwirukanye kubu yagasije gukora nimba naramwirukanye uburenganzira ubwavise bwo genda kumugarukana kandi wabuze abandi bakora abandi bashaka akazi bangana gute ugenda ukwegiye imbore gwaraba nk'ubu yaborewe yahwereye mu gucumuza ngo aje gucumuna ariko nubwo yaborewe azi gukora akazi okay sawa je n'ubundi teka ko yari nyene ninzira ngaho nyumviriza we sinakwirukanye ufite iki cyo kumbwira umugisha w'imbwa ku maguru nase sisi nimba uzi ko ari umushitsi wanje nibaza ko ataburenganzira ufise bwo kumukankamira nakubwiye ngo nimba jewe navuze ijambo nambwiye ati aze gutangura akazi okay nanje nimba ndi mukuru wawe navuze uyu naramwirukanye kandi uri mukuru wanje kandi ndabizi ndanabitabura kuri mukuru wanje ariko natangura nambwiye ati nije shobora guha umuntu akazi mu bintu by'iwanje ako keza kubera iki buri genda ndaguhanura ikintu uko nkakucumva buri kintu cyose je mvuze uragipinga era uyu muhungu nimboregwa ashobora gusamara cyangwa kwinywera inzoga ngakazi gahuguru bazotwi batuyogeze sisi iyo washaka ko tumvikana wari kubigira kare ubonye namvuze ati akazi aratangura uyu munsi nyene gukora baba je gukora nivyo nambese je nitangurira akazi ndumva wafashe decision ariko kimwe kwigwa agaciro menye ko je ndi mukuru wawe sivyo je nadusangiye amaraso kandi kendi amaraso aruta amazi